Salut, j'espère que vous allez très bien. Bon, en fait, ça y est, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle. Nouvelle. The good news in English. The good news is... Murabizi yuko namaze iminsi ndiko ndapiblia vuga ati nashushe kabisa umva umutwe wa vuga yuko namaze gushika na 100K sur YouTube and trophée yanje baza kwinukia sisi ko mwarigeze kubona ama post aussi na post vuga ati umva trophée vuba izoshika silver izoshika vuba. Bon ubu rero tuko turavugana wa telefone ko yamaze gushika urero ngiye kwitora ahantu yashikiye voilà. Ndagiyeyo hama ndashaka ariko tuza kwigurura turi kumwe kugira ngo dushobore kuryoherwa hamwe sivyo. Jenda shushe abantu maze kwironka mushaka kuvuga ati kwashushe kandi ari ibintu bisanzwe ego ni ibintu bisanzwe wawe ariko jewe ni ibintu biri special cyane kubera yuko ibihumbi ijana by'aba subscribers nago ari ibintu by'abantu bose. Bon rero sasa mugumane nanje mama ndagiye kwitora turaza kwigururira hamwe ahama andi majambo amwe nkeneye kuvuga amajambo akomeye cyane n'abantu ushaka gushimira bose muraza kwibona tuzakuba turi kumwe ibintu byose tuzakubikora turi kumwe uno munsi no munsi wo kuryoherwa no munsi wa day happy day. Ye nta kibazo nanovuga happy day biratahurise no munsi w'uburyohe. Sinzi ko novuga sali hewe sasa rero nkuko nababwiye yuko nagiye gutora ya trophée ya silver ya YouTube murabona yene niko umviza umuziko kugira ndayitore nayituvuga kugikunda giru urabanza kubona umuntu yagiye kwitira ama miliyoni aragiye ko atandukana yamugoye kugira ashoye kumwe ufite nayikwiye mizo voilà ngi rero kaze rero byamashije kwigururira hamwe ahandi rero murabibona ni kuri nabantu rinda kuvuga dori merci ingo ufite ubwo mafise nuko ndiko ndibuvira eske naya mafanfare yose fise no kugura nkasanga harimo nk'igikere bizogenda gute ndibere kamera ariko se rero reka twizere ko ibintu byose bimeze neza kubera yuko nuzenya I think everything here do lize ko lize bimeze neza baraka tubikure rero murayibona tutamurenga ODC CCE RVC Dari cyari gatsakure gusabati shipping departement Bujumbura Burundi. We go. I try to open my silver, my YouTube silver to show you guys and to wait is slowly because katuyuguriye hamwe sije afite murumva arabona shaka kubona yuko nashushe ego nashushe bya vrai ndashushe kuvuga yini ibintu bisanzwe kubera gushaka kubigira ni ibintu bisanzwe wawe kuri jewe ni ibintu byatari uraza aba subscribers ibihumbi ijana nimba ari ibintu bisanzwe gendo nga subscribers ibihumbi ijana hama tubone ko ari ibintu bisanzwe mbego kiyama kuvuga ndagitabura jewe kazima ndo umuntu Muze voilà. Ah, ok. Obiliza rero. Shayini mota muri Afrika umuvuri kwabo. Okay, tutamuri kintu ca mbere bandi suku. Premier round. Okay, I can ndashobora gusoma Recons your team Recon désolé muraza kugisoma mwabibonye your team share the recognition by allowing your team to purchase a personalized Creator Awards. Okay, nizisha ariko merci kazi bamaze kwibona mwari una kantu ko kuyoza dibaza ariko ndabona
Murayibona ni YouTube yandugiye. Alors, voilà. Toi, tu es en train de me regarder, tu peux trouver que c'est normal, ça. C'est normal pour toi, mon frère. C'est normal pour toi. Do you remember your fat subscribers? Uribuka gifise subscribers imwe? Uribuka ugifise subscribers imwe nico kintu wambwiye. Ikintu cyambere wambwiye ati do you your subscribers ijana something ni subscribers ijana bataragira ku 100. Uravyibuka on your your 1k subscribers. En fait sasa rero bayirukira kugira ngo bakwibuse imbere yuko urunka award bakwibuse ati uribuka ukironka aba subscribers ijana canke aba subscribers 1000 nico bakubwiye kugira ngo bagusubize inyuma ubone yuko ivyo wakoze ko ari ibintu bya danger ko atari ibintu bisa akumwe ngo ndikora mu pastori nato dokura chachi chance are you do, and we know that you are definitely remember your 100 subscribers. Nacho nawe mugabo ndazi mwe mwagitahuye sinzi ko nabigisigura, but na kibazo your fan may have found you will searching YouTube. Baza murindi fete kweli ibintu diko dasoba diko diforce diko duba ni memes diko zirachika na ngabo ndio zaiko mushwa kuyisoma murabibona. Yes niyo bampaye gusa ikintu kinyamakuru nashatse gusoma kuri ivyo imbere nuko bashatse kwibusa ukigira aba subscribers ijana canke ukigira aba subscribers 1000 ukacha kugira ati ibuka cagiye ukigira aba subscribers hamaraba nubu uronse aba subscribers 1000. Donc iki gipapuro bashaka kugira ngo bakoncourage bakubwira ati ibuka aho wavuye hama aho ugeze bisigura yuko atamuntu numwe abakwiye kuguca intege bivanye n'ibintu uba wakoze uko bingana. Merci. Sinaho ico gisa mugabo ndiko ndabishya muri imagination gabona ubego je basase kwandika n'ivyo. We are proud to honor your impressive milestone of reaching 100 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. Oni ndambye congratulations ni team YouTube, c'est pas toi. Wowe ndabizi ko uri kurandaba, ndabizi ko uri mu bantu wavuga ati uyo naca azovamo urukato nacu uri kurakora uri kwatakaza umwanya wewe ariko umuntu wa YouTube sindaramuzi ico zafise urukoba gwera nimishasi mezi kuntu umengo wasize produit niwe ambye ati turi proud yawe yo abandi bantu nivyo ari sadwe ariko aravuga ati ngiye mu mahanga abazungu barankomera amashi ariko ngiye mu Burundi wacu abantu bakajya imisaya n'ivyo wewe warambwira ati ntacu zovamo bambye ati courage. Okay, tuko turumvikana. We know that you have many more story to share with your community. Ni binyene tuko ndavuga. And we know your fan can wait for you to amaze them to amaze them even more with your commitment and the creativity. Ndarushe reka tubandanye. Voilà, nashaswe karetre bandumikiye ngi ale turagiye. Akantu gende yazana akantu ko kuyahanagura bakubwira ati umviriza bya bindi byacu ikintu cyose n'amakamera ya telefone duharagurisha impuzu ugasanga umuntu ariko aragurisha kamera n'impuzu iyo bakubwira ati iboro bazoza barayihanagurisha naka. Merci, thank you YouTube. Okay, tugere kuri etape. Reka hewe ibiri mu kantu kaga kuse imukanu kaga kuse kugira ngo kumbure ndafisa kandi kantu ngandonse nakantu kandi siko congratulations on your subscribers milestone
we are honored to take part in recording your achievement, and they want you experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by the shoes. Finally. Since como ela quando faz na gachiri kahaba. Finally. Lega ndafashe ubuseye rero bivanye n'iki kintu mubura ngaha cyane soko present to Alvin Smith for passing 100 subscribers on YouTube. Natangwe ndiko ndabatwenza ariko umwanya rero ngeze ko umwanya udasanzwe kubera yuko iki kintu mubona si kintu gisanzwe kubera yuko si sayama award turonka ngaha wahawe n'umuntu akuzi cyangwa n'umuntu w'umugenzi wawe kuko tubiza abantu benshi bagura ama award ntiziba ari ingufu zawe za frame mugabo nk'iyi iba ari ingufu zawe ukabona ko ari yashu yawe kubera yuko ni ikintu burungikiwe n'abantu utazi bariko barakwankuhaja banagufelicita ni ikintu osi uburungikiwe n'abantu bakomeye cyane kandi ikintu kiringikirwa abantu bamaze gukora ibintu bya danger kugira ngo bashobore kironka. Rero iyi silva mubona naronse novuga yuko atari yanje ni hamwe yebwe mwese muri rusangi kubera yuko si c'était pas vous iyi silva sinari kwironka osingira ko shimira n'abantu bafashije kuva nkitangura kubera mwebwe ego mwaraje kusubscribe yinga muraza gukurikira ibintu byanje ariko mwaje kunkurikirana ariko mwabonye yuko natanga gukora ibintu bibemeza natanga gukora ibintu birenze muratangura kunkurikirana ariko hari abantu rero batangiye kusupportinga before na mutaramenya kugira ngo mushobore gukora ibyo bintu birenze. Rero I take this time to say thank you to everyone yashoboye kugira icyo aterereye muri carrière yanje mu bikorwa byanje kugira ngo nshobore gushika kuri intambwe. Si intambwe ikomeye cyane ariko si n'intambwe ntoya kubera yuko ni ikintu kironka abantu bakiko si bose cyane si bose ko twabure mu Burundi aba artiste cyangwa abantu bakora ibintu bitandukanye bafise ibi baraharuwe. Nta bantu 50 mu Burundi bafise iyi silver, nta bantu 30 bafise iyi silver mu gihugu cyacu Burundi. Donc ngiye mu itigi cy'abantu mu gihugu bafise icyo bamaze gukora ku buryo n'amakungu akibona akabona yuko akwiye gufelicita uyo muntu wo muri icyo gihugu. Ego country yacu ntizwi na YouTube ntidufise license ariko iki kintu ntigisaba license kugira ngo bakiguhe ahubwo gisaba ingufu. Rero I take this time to say thank you ku muntu wese yagize icyo afashije kugira ngo iki gikorwa cyo kukironka aho mpereye kwa Tugumadori kubera yuko Tugumadori ari mu bantu bashoboye kumfasha cyane kuva nkitangura kuva tamuntu numwe aramenya kuva mu gikorwa cyanje cya mbere kuva mu gikorwa mwatangiye kumenya ko ariko nafise ibindi bikorwa byinshi nakoze ariko atamuntu numwe byigeze gushikira ariko kuva aho Tugumatangiye kumfasha yaramfashije kuvyerekeye uburyo kuvyerekeye ivyumviro kuvyerekeye ibintu byinshi cyane mu buzima n'iterambere yanjye byose ndarikesha we aussi. Ndashimiye n'umuntu yitwa Neranet. Umuntu yitwa Neranet muramuzi ku Instagram yaramfashije kunkonekta n'abantu benshi cyane ko nabatuguma bose bamenye kubera Neranet ama live yankoresha ko akambira abantu uyu ni Alvin Smith n'umuririmbyi w'igihugu n'umuririmbyi wo mu Burundi afite talent turashaka kumusupportinga. Neranet ndagushimiye cyane uri mu bantu bamfashije cyane kugira ngo jeshore kugera ahandi. Nta mafaranga menshi cyangwa nta ki wafashije ariko ikintu wamfashije kuma connection ishobora kumfasha ibintu birenze cyane mu buzima kutara amafaranga. Ndagushimiye cyane kabisa ko washoboye kugira iyo effort yo kumenyekanisha utanzi ntiwarunzi niyomva
nta no je fais même pas partie de ta famille ariko warafashije ndagushimiye cyane gusa ndashimiye cyane umugore wanje nawe nyene kuri support yagira supporting ku bitandukanye kubera yuko iyo ufise umugore ama ntagushigikira mu biko gukora nta namwe ushobora kwishikana. Donc I say thank you to my wife ku ntege wakomeje kuntera ndagushimiye cyane aussi ndashimiye cyane abavyeyi banje surtout ego manje ndamushimiye cyane kubera yuko yamvyaye kuko yatamvyara yo ndayanje ayikuramo yawa disineri kuyironka iyo ushobora gusanga yena ari n'umuntu mu famille ya propre cyavuga icyo gipetizo agikuyemo urumva ariko mere wanje kabisa ara support aramvyara arandera urumva ndamushimiye cyane ndibaza ko nze mutware award yibone ariko abantu nashaka gushimira cyane kuko mama wanje mu kumushimira ndibaza yuko ivyo ni ibintu bisanzwe bibanye n'ibintu bisanzwe ariko nkatuguma dore ndamushimiye cyane madame wanje ndamushimiye ndashimiye mwese muri rusange mwashoboye kunsapotinga kugira ngo ikigo gishobore kuboneka mwese mwashoboye kunsapotinga kugira ngo mushobore kugira kuri niveau yo kuronka iyi silver rero ndabashimiye namajambo menshi kuba kwicisha atari kubabwira ko ndabashimiye cyane for this. Iyi ni award yanje ya mbere ndonse mu gihugu cy'u Burundi bamaze gutanga ama awards menshi cyane ariko jewe sindiga ndo nka award mu gihugu cy'u Burundi. Sikuvuga ngo nikubera ntakora, sikuvuga ngo nikora ibikorwa cyanje bidashimisha abantu ariko bon ndiyazanye hari bwagere ariko rero hari abantu benshi cyane bafite ama award ngaho mu gihugu cy'u Burundi biriko hararonka mugabo batararonka akantu. Murakoze cyane nico novuga Imana ibahezagire cyane. Mukomeze mudutera intege twebwe abaririmbyi banyu twebwe aba content creator banyu kuko mu mudahari twebwe tuba duhari. Murakoze cyane Imana ibahezagire. Thank you so much. Tuzohore rero kuri YouTube dukomeze dukora ibikorwa byinshi noneho dushikana miliyoni y'amaviews kugira ngo baduhe iyi ni arje baduhaye mugabo miliyoni bazoduha gold silver gold. Murakoze cyane. Ciao ciao bizu Imana ibahezagire cyane. Bye.